Igihe cy'isaha zitatu abakubura ikibuga bariko barakubura ikibuga ndavuga umugwi wa Kerne na Jimukana bamwita Kylian Mbappé akaba yongeye kugaruka mu giserukira gihugu na wenyene akaba agorose mu giserukira gihugu nyuma yo karama. Reka tunyarukire muri Brazil bamwita Neymar Junior. Neymar Junior yari yitezwe ko agaruka mu giserukira gihugu La Seleção do Brasilia ari menshi cyane bamwita Bukayo Saka. Bukayo Saka umusore wa Arsenal inyuma yo kwigenza neza cyane muri UEFA Champions League. Amakuru ava rero mu gihugu cy'Ubwongereza muri Arsenal cyane cyane avuga yuko ngaruko ngagiye kugaruka ngo objectif ngo no gufata umugwi wa Real Madrid ngo objectif Real Madrid pour le quart de finale. Igitondo ciza cyane kuri we mukunzi wa Utamu podcast, twizere kumeze neza cyane. Tuje mu makuru y'inkino rero, reka tuyahere ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho duhera umupira w'amaguru nta nkino zitekanijwe kuri muri no weekend, ahubwo inkino zikaba zitekanijwe muri beach soccer bakaza ko bari kubarakina uyu munsi. Inkino ziraza kuba zihari, abakunda beach soccer ro munyarukire ku kibuga muze kuraba hari ku mucanga murabe ingene beach soccer yikinwa. Mugiye kurundi ruhande muri basketball derby do Bujumbura, derby ikaba yitezwe no munsi aho umugwi URUNANI n'umugwi wa DYNAMO baza gucakirana igihe cy'isaha 9 kuri DYNAMO baraza kuba bari kubarakina. Mugihe kuri iyo saha nyene saa 9 umugwi wa Muzinga na Tigers baza bari kubarakina hariya kurinde kuri Entente Sportive. Igitangaje nuko baza kwinjirira ku 5,000 abaza kujayo. Ese ni bande baza kujayo mugihe haza ko ariko haraba derby? Nibyo kwibaza ubwo tuzoza tubabwira abayitabiriye urwo rukino rwa Tigers na Muzinga mugihe ariko haraba derby. Ku rundi ruhande igihe cy'isaha zitatu abakubura ikibuga bariko barakubura ikibuga ndavuga umugwi wa Kerne na Jimukana baraza kunyanyagira mu kibuga mu kanya. Ubwo igihe cy'isaha 5 baraza kuba bamanuka mu kibuga New Star na Recipo. Ubwo igihe cy'isaha 7 abigeme nabo bace binjira mu kibuga aho haza gukina umugwi wa Legazere na Gladiators baza kuba bamanuka mu kibuga cy'isaha 7 bari turindira ko derby za kubitangura igihe cy'isaha 9. Ninda za gutahukana amanota 2 y'uno munsi hagati ya Elvis Hakizimana n'umugabo Jolisi umwe n'uwa DYNAMO undi n'URUNANI. Ninde aza gutsindira urukino rw'uno munsi? Utarutsinda biragenda gute ko bose amaze gutakaza urukino rumwe affaire à suivre. Ku munsi w'ejo nkino zizobandanya, ariko hambavu yaho kwinjira kuri departement VIP hahandi tumenyereye kwicara twebwe ni 50,000, mu gihe muri VIP hahandi naho abantu badukurikira ari 20,000, muri regular zone akaba ari 10,000 ndetse pour tour bikaba ari 5,000. Mwana dafise imyaka darakwiza imyaka 18 akaba afise carte d'identité yakaza kwinjira ku 2,000 atakibazo na kimwe. No kurindira twarabarira baza kwitabira derby y'uno munsi tugiranje ni na derby twagiye tubona zo muri kahise. Les amis munyemerere nirukanke nkomereze hakurya ya Kanyaru muri ligue yabo Rwanda Premier League iraza kubandanya uno munsi aho baza gukina. Ni bande baza gukina uno munsi? Rayon Sport na AS do Kigali baramanuka mu kibuga, mu gihe ku munsi w'ejo umugwi wa Gasogi United wahagamye umugwi wande wa APL FC banganye ubusa ku bundi. Mu gihe ku rundi ruhande umugwi wa Gorilla ku munsi w'ejo wigendeje neza cyane kina nk'umwana bita Frank aho yanatsinze ibitsindo 2 umwana Frank 2 byabonetse mu rukino atsindamwe ibitsindo 2. Mu gihe ku rundi ruhande baraza kubamanuka mu kibuga Marine FC Amagaju saa 9, Bugesera Police saa 9, Musanze Kiyovu saa 9, mu gihe Mukula Victory Sport Erwazire ikinamwe umuntu bita Fred Nizeyimana baza kubamanuka mu kibuga n'umugwi wa Rutsiro. Rayon Sport ikaba iza gukina n'umugwi wande wa AS do Kigali keshi saa 12, mu gihe Etincelle iza kubikina na Visio igihe cy'isaha 9 hariya i Rubavu. Munyemerere ndababwire ko mu gihugu cy'u Rwanda umugwi wa Rayon Sport ari buri kwisonga n'amanota 43 kabusumbye inota rimwe umugwi wa APR FC. Mu gihe Rayon Sport imaze gukwiza inkino 20, APR FC imaze gukina inkino 21. Mu gihugu ca Kenya niyemeje kubacisha mu bihugu byose bitandukanye. Rezami Kenya uno munsi baramanuka mu kibuga nabonyene. Kenya umugwi wa Etienne Ndayiragije uraza kumanuka mu kibuga ukina n'umugwi wa Police ukina n'umugwi wa Mulanga FC gihe cy'isaha 8 baraza gukina. Mu gihe umugwi wa Etienne Ndayiragije ugeze buri mu kibanza ca kangahe? Mu kibanza cha kabiri n'amanota 42 ugakurikira Taska uri mu kibanza ca mbere n'amanota 48.
uyu munsi rero mu gihugu ca Kenya hatekanijwe inkino zigera kuri 6 ariko mwumve ko polisi ya Etienda iragiza ukina no mugwi wa Mulanga FC igihe cy'isaha 8 mu gihe Gor Mahia ukina na Bandari igihe cy'isaha 9 ino munsi nyene kuri iryo genekerezo kuri ino genekerezo nyene inkino zikazokomeza ku munsi wejo mugo haro n'izindi nkino ntaciyemwo harimo za Malaga Sugar na Bidco United baza gukina igihe cy'isaha 7 z'umurango, Leopard na Shaban za gukina igihe cy'isaha 9 z'umurango. Afrika ariko aravugwa amakuru menshi cyane ariko aravugwa ku mugabane wa Afrika. Reka tuyahere mu gihugu ca Algeria yamaze guhamagara n'umumenyereza w'umugwi serukira gihugu wa Algeria mubo yahamagaye wo bita Bagdad Bonejad ntabwo arimwo ariko hakaba habonetsemwo n'igaruka ry'abasore bamwe uwo bita Belaye akaba yamaze kugaruka mu mugwi Belaye akaba yamaze kugaruka mu guserukira gihugu. Abasore bagira kuri 4 ntibazoboneka mu mugwi wande wa Algeria aho batekanije gukina inkino zabo bakura nderitike kuja mu gikombe ca Chisi bazokina na Botswana bakongera bagakina no mugwi ntihenze bazokina na Botswana bongere bakine n'umugwi wa Mozambique. Ese uno mugabo araza kubigenza gute adafise inkingi za mwamba ziwe harimwo bita Bagdad Bonejad mu gihe kandi habonetse n'abandi basore bagiye bagarukamwo ndashensha nko bita Said Ben Rahman beshi bari banagize ko amakenga ko yaragiye mu cicaro ca kabiri muri Arabia Saudite abantu bakavuga bati ese ko karamugarukanye ibyo rero no kuraba icyo azotanga uno umuvandimwe wo bita Said Ben Rahman icyo ashobora kuzotaka Bruno mugwi serukira gihugu. Mbanze funge fire gatoya mve mu kumugane wa Afrika nerekeze ku mugabane wa Buraya njimba shaka ibintu byose mugende ndabicamwe ndabibabwira mugende mubimenya. Wo bita Andre Ter Stegen musore wa FC Barcelone bivugwa ko agiye kugaruka ngo mu ndwi zibiri hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu ngashobora kugaruka ni nyuma yuko yari yagize imvune akasubirirwa n'uwo bita Chesney akaba yaramusubiriye neza kuko FC Barcelone mwakeno gihagaze neza kandi bikesha umunyezamu wabo wo bita Chesney Chesney akaba rero agiye kugaruka uwo bita Andre Ter Stegen ngo hagati y'indwi zibiri na indwi zitatu ashobora kugaruka mu myimenyerezo rusangi. Icyo nikibye n'amakuru dukeshe menyesha makuru byo ku mugabane wa Buraya na cyane mu gihugu ca Espagne. Ese niyagaruka arashika aba umunyezamu wa mbere ibyo nabyo nibyo kwibaza ko tuzoraba ko bizogenda. Mu gihe kurundi ruhande tuva muri FC Barcelona ahubwo twerekeze mu Bubirigi. Rudi Garcia mumenyereza wo mu guserukira gihugu wa Babirigi yamaze kuhamagara abakinyi 25 akongeza ko nundi mukinyi umwe kubera abazamu yabagize 4. Impamvu si yindi nuko hari abakinyi ku rukino rwa mbere bazokina bazoba badafise harimo abakinyi bazoba bari suspend bagera kuri 2 ubwo ngo yahamagaye abakinyi 26 aho guhamagara 25. Inyuma yo guhabwa amabanga yo kumenyereza no mugwi mu kwezi kwa mbere genekezo rya 25 rero yahamagaye umugwi wiwe wa mbere aho yashizemwo bita Kevin De Bruyne wo meta Romelu Lukaku akaba yamushizemwo mu gihe uwo bita Thibaut Courtois yongeye kugaruka mu guserukira gihugu. Impamvu ataramaze imisi agaruka mu guserukira gihugu abantu benshi mwagiye mubimenya muribuka ko higeze kubaho intambara hagati yiwe no mumenyereza yabamenyereza n'umuvandimwe bamwita Domenico Tedesco niwe yamenyereza umugwi w'Ababirigi. Icyo gihe bigeze gushwana rero n'umugabo ariko ararekana amakubo mugira ngo kapitene Thibaut Courtois. Icyo gihe rero kari ku rukino rw'umugwi serukira gihugu Ububirigi bwakina na Estonia ntibamwemerera kagira ikikaho aba kapitene kuva ico gihe ntiyongera kugaruka mu guserukira gihugu. Rero yongeye kugaruka Thibaut Courtois umusore wa Real Madrid yongeye kugaruka mu guserukira gihugu. Ese azofasha iki uno mugwi w'Ababirigi? Kevin De Bruyne yari yasabye yuko mbere ngatona aza mu guserukira gihugu mwino misi ya hafi nawe akaba yongeye kugira iki kugaruka mu guserukira gihugu n'uwo bita Romelu Lukaku menema Bolingoli bakaba bongeye kugaruka mu guserukira gihugu. Bazigenza gute imbere ya Ukraine mezami ni kibazo cyo kwibaza kuko urumva nabo nyene abantu bakomeje kubagira kamakenga. Iyi equipe y'Ababirigi yagiye desevanga abantu cyane mu miyo misi iheze abo bakunze kuvuga ngo bafise devise canke se ikivugo cyitwa ngo l'union fait la force. Bigiye inama bigira imana canke se
Abujya bishize hamwe nta kidashoboka biragenda neza cyane. Rero ababirigi baraza kumanuka mu kibuga bari kumwe n'umumenyereza mushasha n'abakinyi bagarutse bashasha cyangwa se batari basanzwe barimwo. Ibyo nivyo kwibaza uko bizogenda. Bamwita Desire Doué, iciro yiwe ya mbere mu giserukira gihugu w'abafaransa wahamagawe na Didier Deschamps. Bamwita Kylian Mbappé akaba yongeye kugaruka mu giserukira gihugu na wenyene, akaba agarutse mu giserukira gihugu nyuma yuko aramaze iminsi atari yitabiriye kuri treve international yaheruka. Impamvu si yindi yari ntiyagiye kumugaragaraho mu bwaro ubushake bwiwe, yari yabanjije kumbure kubanza kwisuganya neza muri Real Madrid ngo abanza afatishe, kandi byaragenze neza. Ubu tugiye kwiraba wari umwanya uko Kylian Mbappé aza mu mugwi serukira gihugu. Ku ruhande abasore bakina muri championnat y'Abafaransa, umumenyereza Didier Deschamps yabahaye agaciro mu buryo bukomeye cyane ko mu bakinyi 25 yahamagaye harimo abakinyi bagera ku 8. Urumva ko antuka bayagerageje uko abakinyi benshi bakina mu gihugu cy'Ubufaransa aronsemwo 8, no kuvuga kimwe cya gatatu cy'abakinyi bahamagaye mu giserukira gihugu bakina muri championnat y'Abafaransa, ibitandukanye no mu bindi bihugu bitandukanye. Ndavuga no mu muri Afrika, by the way, katuvuge muri Afrika nk'ini wacu cyangwa se mu Rwanda cyangwa se muri Congo cyangwa se hejuru uzosanga badahamagara abakinyi bakina muri championnat yaho, ahubwo uzosanga bahamagara abakinyi bakina mu yandi mahiganwa. Ariko kubera championnat y'Abafaransa iri ku rundi rwego, antuka kubahamagara nta gitangaza kirimwo mezami. Twirukanka neza cyane, reka tunyarukire muri Brazil. Bamwita Neymar Junior. Neymar Junior yari yitezwe ko agaruka mu giserukira gihugu La Seleção do Brasilia, ariko ntibyakunze kagaruka mu giserukira gihugu. Impamvu nuko muri Santos yagize akabazo mezami, yababaye, ntabwo yagize imvune ahubwo yababaye, biba ngombwa rero ko ataza muri national team. Byari byitezwe yuko bazokina na Colombia na Argentine, wo bita Neymar Junior yagarutse, ariko ntaza kugaragara mu izo nkino. Neymar Junior umunyabyago bikomeye cyane, uwo bita Rivaldo yatangaje amajambo akomeye cyane ko bita Neymar Junior. Yavuze ati Neymar hamwe yobandanya kuri zino forme afise muri Santos, ati nta mugwi n'umwe wo kuri ino si adashobora kuzokinira. Ati nta mugwi n'umwe ku isi atoba yokinira muri kazoza ka Neymar, kuko tubona kahagaze neza cyane. Uyu musore rero w'imyaka 33 akamaze guhamagarwa mu iciro zigira ku 128 mu giserukira gihugu, yatsinze ibitsindo 79. Ubu rero ntazogaragara mu izo nkino za Colombia n'umugwi wande wa Argentine. Colombia bari barakina ku igenekezo rya 21 ukwezi kwa gatatu, mu gihe Argentine bakina ku igenekezo rya 26 ukwezi kwa gatatu. Muvandimwe Endrick ni waje gusimbura uwo bita Neymar Junior. Mugose wenyine atazoboneka kuko na Ederson Moraes umusore wa Manchester City nawe ntabwo ahari, ndetse na Danilo, abavandimwe ntabwo baza kuba bahari kugira ngo bashobore kugira iki kuza gufasha mu giserukira gihugu wande wa Brazil chance La Seleção do Brasilia. Ni munyemerere zami nyanyagira amakuru ndayabafitiye, ndabaha menshi cyane. Amwita Bukayo Saka umusore wa Arsenal inyuma yo kwigenza neza cyane muri UEFA Champions League, muri championnat ikaba itariko birakunda. Bukayo Saka agiye kongera kugaruka mu kibuga inyuma yuko banamukore namubaze mwitako. Umusore hari mu mpera z'ukwezi kwa 12, umusore w'imyaka 23 amaze gukina inkino muno mwaka kinyine 24, atsindamwo ibitsindo 9 mu nkino zose cyangwa se tute competition confondi. Amakuru ava rero mu gihugu cy'Ubwongereza muri Arsenal cyane cyane avuga yuko ngaro kugira iki ngaruko ngagiye kugaruka, ngo objectif ngo no gufata umugwi wa Real Madrid, ngo objectif Real Madrid pour le quart de finale. Amwita Bukayo Saka, umusore yavukiye i Londres w'umwirabure. Rero ngaraza kuza gashobore gufasha umugwi wa Arsenal kwigenza neza cyane muri UEFA Champions League. Uwo n'umumenyereza wiwe bamwita Mark Arteta muri press conference, aho yatangaza yuko bita Bukayo Saka agiye kugaruka. No kurindira tukaraba rero affaire à suivre kuri Bukayo Saka. Les amis asa nko bukutubu update nuko Donnarumma kandi wa Paris Saint-Germain mu gihe afise amasezerano kugera mu mwaka wa 2026, umusore w'imyaka 26, ngo Bayern Munich irikira murondera n'indi migwi itandukanye. Mugabo uyu musore nga yifuza kuguma mu mugwi wa PSG. Arindi rero affaire Paris Saint-Germain ishobora kuzokora kugira ngo ashobore kuguma mu mugwi wande wa Paris Saint-Germain hanyuma yikorera akazi. Les amis update nkizo ntizibazihagije se munyemerera ahubwo nkunyarukire mu nkino nazo. Inkino zimirije kuba, reka duhere mu gihugu cy'Ubufaransa. OGC Nice ikina nk'umusore Ndayishimiye Yusufu Nyange bakinye banganije igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi wa Auxerre.
Auxerre ndetse umugwi wa OGC Nice ukaba wabandanije mu kibanza ca gatatu inyuma ya Paris Saint-Germain n'umugwi wande wa Olympique de Marseille kabikurikirwa na OGC Nice ndetse Monaco ikabakurikira. Abo ni banyange rero banganije kimwe ku kindi. Nyange yarari mu kibuga, ibyo nabyo urumva ko championnat y'Abafaransa nayo irarimbanye. Mugiye ku rundi ruhande Olympique de Marseille mwene weekend naho birakaza mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri no weekend Olympique de Marseille iranyanyagira mu kibuga ikina n'umugwi wa PSG Paris Saint-Germain. Baraza gukina iyi migwi yose irakurikirana, haba Olympique de Marseille n'umugwi wa Paris Saint-Germain mu kibanza ca mbere, Olympique de Marseille ugakurikira mu kibanza ca kabiri. Ese ninde za gutahukana no manota mu gihe baza kuba bakinira ku kibuga cande ca Paris Saint-Germain? Abantu bose bakomeje kwibaza rero ati Paris Saint-Germain n'umwanya wo gukonveka yuko ari equipe iremereye ku gihugu cy'Ubufaransa nkuko imaze no kubyerekana no ku mugabane wa Buraya muri rusangi muri no mwaka w'imikino. Muri bino bihugu byose rero burya byo ku mugabane wa Buraya bifise amashampiyona akomeye, hagiye habamwo inkino ziremereye cyane. Nk'urumva ko mu Faransa hariho Olympique de Marseille ku ejo igihe cy'isaha 3:30 na Paris Saint-Germain bazaba bakina, mu gihe ku rundi ruhande mu gihugu cy'Ubwongereza nabo baza kuba banyanyagira mu kibuga Arsenal Chelsea. Les amis, Arsenal na Chelsea baraza kumanuka mu kibuga ku munsi w'ejo nabonyene igihe cy'isaha 9:30. Ese Arsenal iraza kwikwirisha nkana itsinde ibandanye gukonveka ikibanza ca kabiri, ku gufata ikibanza ca kabiri Chelsea iraza gutsinda nayo canke se biraza kwanka Manchester City niyo yatsinze biraza kuba bimeze gute? Kuko Chelsea iri mu kibanza ca kane mu gihe Manchester City mu kibanza ca gatanu. Itakaje Chelsea Manchester City gatsinda yo hita yitwara ikibanza ca kane. Ku rundi ruhande mu gihugu c'Ubutaliyani mu Butaliyani naho umuntu akwiye kuyicisha gato akababwira amakuru hari, kuko mu Butaliyani umugwi wa Atalanta uraza kubunyanyagira mu kibuga ukina n'umugwi nibyo Atalanta iraza gukina n'umugwi wa Inter de Milan. N'urukino ruremereye kuko Inter de Milan ivuye muri UEFA Champions League, nagurumva ko ari tough game mu mezami. Iyi ni game nayo kuza kurorera kuko urumva nabo Atalanta nk'ubu yotsinda n'urukino umugwi wa Inter de Milan ukaba umvuzo butakaje, Napoli kabitatsinze bizoba bibaye bibi kuko Atalanta ico cifata ikibanza ca mbere. Napoli ufise uri mu kibanza ca kabiri nawo butatsinze uzokina na bazogatikura Venezia ejo bazogatsinda. Bivuze ngo ku munsi w'ejo tuzoraba game zikomeye mu bihugu bitandukanye. Muri Espagne Real Madrid iramanuka mu kibuga no munsi na Real Valladolid geshi saha 1:30 mezami. Ese abantu bavuze Real Madrid ntivuge ngo Barcelona naho ngo bugize ikosa, reka ndababwire Barcelona naho igihe iza kumanukira mu kibuga ni ku munsi w'ejo aho bazonyanyagira. Barcelona ntabwo iza gukina no munsi, izokina ku munsi w'ejo aho uzoba uri kurakina n'umugwi wa Atletico de Madrid. Tough game saa 4. Naho urumva ko muri Espagne naho nyine hari tough game, hari urukino ruremereye cyane ku munsi w'ejo les amis. Simba ngerageje se ko yaba habujya hari ikintu kiba gisigaye. Atletico de Madrid nyuma yo gutakaza imbere ya ya Real Madrid, ese uraza gutakaza n'imbere ya FC Barcelona? Oya, n'umwanya wo kugira ngo bihimure cyangwa se bakosora ibyo bakoze. Les amis mugire umunsi mwiza cyane.